ngwaho Triple K ndagarutse kuri bamwe bita baraperi atari bomba nze ndabasomeshe ndabigisha umudiho bareke kuguma bayatira kuri beat mukura fashira mu bwenge nkirinda gusinziriza ibamba bigahunga batabizi bake ko muri game nganza yo 127 nayitwariye akiriko aravyumva arayumviriza arambwiye ati indirimbo ni nziza ariko hari akandi kantu yaciye ambwira ari nako kanankonzeko yambwiye ati nabajya ubona bari hejuru bagitangura ati hariyo ati nuzobone ngo murimbye ngo aravumye ngo ari hejuru ngo arakora ama concert abantu bakaza hajya aba yatanguye kera collabo se ntibisigura gukorana ngo araje muri studio murashizemwe amajwi no collabo ni kuraba ingene fan base yanyu nimbara abafana buyu bakakumenya arabafana buyu bakakumenya ya muri ico gihe rero umuntu wese muri ndabaramukije bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Adronis Promoter wa musore wanyu wa musore kakora ibishoboka byose kugira ngo abazanira impano zigiye zitandukanye nkuko mubibona uyu munsi nabazaniye umwe mu bana canke umwe mu basore nagerageje kuraba mbona bariko barakora neza mbona yuko bakwiye support rero ntaririrwa ndabarambira reka kwanza manze ndamuramutse abanza bibwira akazina kiwe turakuramukije ndabaramukije abakunzi ba Ndaha TV abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba Triple K 127 ya Triple K kuki wise Triple K imbega amazina abavyeyi baba barakwise naya ya amazina abavyeyi banyise Kianda Zaker Kier Triple K nayo maka atatu ari muri ayo mazina atatu ya Triple K woba watanguye kuririmba ryari nimba atari banga ya sibanga kuririmba nabitanguye kera kurya ubu ufise ikintu wiyumvamwo gikurimwo kagumuririmba indirimbo z'abandi harageze igihe numva yuko nanje noja muri studio nkakora igikorwa kikitirirwa jewe Triple K turaherutse kubona indirimbo yiwawe novuga yuko ari nshasha uheruka gusohora wise Be Mine mbega kuki wise Be Mine inspiration yo kuyita iyo titre yaba yavuye he ya tutaravuga vyinshi Be Mine n'ururimi rw'icongereza bisigura ati buwanje ugerageje kumviriza irya ndirimbo ni indirimbo message yayo ni indirimbo imwe message y'umuntu y'abantu bari bakundana babiri umuhungu n'umukobwa hama umwe muri bo arahemukira uwundi ya nico gituma rero nashize nayise Be Mine umva navuze ati kujya kuntu ushobora kubukundana n'umukobwa mugakundana igihe kirekire mugawe hakagera igihe abona abandi bafise amahera hama wewe akaba arakujanyuko nico gituma naciye inspiration yavuye ngaho kuko uraza umuririmbyi arimba ibintu abona mu kibano ahagiye abaye nico gituma nanje inspiration yanjemwo uko naho byavuye ndandika ndimbo ciba yitwa Be Mine yambega nimba atari banga iyo ndirimbo novuga ngo iyo ayo majambo arimwo vyoba ari true story yoba yarakubaye ko ugahemukirwa cyane ya benshi barabimbagije benshi kandi baranavyibaza sinamwe mwenyene mu bimbagije ariko si true story nkuko nakubwiye umurimbyi aririmba ibintu abona muri societe ahabaye ibyo yumva mu bagenzi mu kibano ya nanje inspiration yavuye ngaho nyene nabonye ibintu bigenda biraba ahatandukanye muri societe Triple K nimba atari banga mbega ugerageje kuraba indirimbo yiwawe kisohora ubona aho wari wifuza kushika ariho yashitse canke hari ikintu kikibura ya sinovuga ngo aho nari nifuza ko ishika niho yashitse mugabo uko vyagenze kose ndabishima kuko ni indirimbo nabonye yakiriwe neza sinzi ko ari abantu baba baratangaye n'indirimbo cyane ingene nabana yaririmbye ariko uko byagenze kose ndabishimira Imana naho bitagenze ko ndavyifuza ariko indirimbo yaragerageje gushika aho kure na message irimwo benshi barayumvise kandi benshi barambwiye yuko nanditse neza n'indirimbo imeze neza nimba tukiraho nyene bashobora kuduha kapera y'indirimbo yariyo yose nimba yo bari ya Be Mine canke y'indirimbo yariyo yose ikintu kikuzamwo ubwa mbere ya sinzi ko nobaha Be Mine kuko niyo benshi banzi ko niyo benshi bamenyereye kibazo ibuka ivyo wavuze koko mpebutogeza koko mpeba bitokunda yamazina wanyita waranyita your first boy
waranyita your baby boy, you leave me alone, why? Stay queen of my life, and I stay king of your heart. Stay queen of my life, and I stay king of your heart. Nzokurutira bajya wirukira, nzokubera umukunzi w'umutima. Be mine. Ya bakunzi ba Ndaha TV nko mubibona, numwe mu basore bafite impano, numwe basore bakwiye gufashwa. Nawe nimba uri umukunzi w'umuziki ndundi muri rusange, genda kuri YouTube wandike Trip K, ukurikirane Be Mine ya Trip K kugira ngo nawe atere imbere, abone yuko ashigikiwe. Trip K kuki indirimbo ziwawe zitavuzwa ku maradiyo, nukuba utazitanze canke habaye ikibazo kindi? Ya hano mu Burundi sinzi ko ndazi namwe bamenyesha makuru hari cyo mubizi ko hano mu Burundi iyo ukiri uwo hasi canke iyo ukiri mu underground niko benshi bakunze kubita, hari ibintu byinshi biba bigoye kuko namenyesha makuru ku maradiyo biragoye kugira ayego arabona ko ufite impano, ariko biragoye kugira aca guha sinzi ngene no vyita, aca kwemeza akuvuza akakwemerera. Biba bigoye cyane udafite nk'umuntu ari imbere aguserukira canke utagize nka collabo, niko no bivuga n'undi amaze kwandika izina. Yatukiraho nyene kuri ico kibazo ubona wibaza niki kintu woca ubwira ko ubwira abo bamenyesha makuru nyene nk'impanuro canke intererano kugira ngo babone yuko wa wundi mutoyi na wa wundi akuze bose ari bamwe bakwiye kubashigikira co kimwe ko arabaririmbye b'igihugu. Ya nk'impanuro kuri aba bamenyesha makuru bagifise iyo ngendo yo kugumiza hasi abari hasi bakaguma aduza bari basanzwe bari hejuru. Nk'impanuro ya mbere kwanza no kumenya ko twese turi abarundi, twese turi bene Burundi, no kuvuga mu gihe twese turi abarundi, mu gihe twese turi abana b'igihugu, nta kamaro ko gushigikira babandi nyene, nta kamaro ko kugumuvuza babandi nyene. Ilfo kuvuzana babandi bakiri hasi kuko nujya ari hejuru ubu ntiyavutse ari hejuru, ariko hari abandi bamutanguriye, hari abandi bamugejeje ahari. Kuki abamenyesha makuru ubu nabo batofata ingingo yo kuvuga ati nimba hari impano tubonye muri uwo canke nkuriya, ati reka nawe tumufashe kugira imbere azagere aho yipfuza. Ega ko rimwe usanga kenshi abaririmbyi bavuga ko abamenyesha makuru ari ibintu byinshi batabafasha, mbega ubwo ntibishobora ko biva kuri mwebwe ugasanga nta ndirimbo wamushiriye kugutora wumva bitagoye? No, ico kibazo sinumva ngene kwishura neza, ari kuri wewe biramaze gushika ugashira indirimbo mu journaliste wo kuri radio kanaka canke umujournaliste wo kuri TV kanaka ukamusaba ikiganiro akakikwima? Ya indirimbo nayitwaye ku radio, ariko ni ca kibazo nyene nakubwira, ukiri hasi ntibaguha umwanya, ubona umengo ni ibintu byo gufina. Hariho mumenyesha makuru nayitwariye akiriko aravyumva arayumviriza, arambwiye ati indirimbo ni nziza, ariko hari akandi kantu yaciye ambwira ari nako kanankonzeko. Yambwiye ati nabajya ubona bari hejuru bagitangura, ati hariyo ati ntuzobone ngo muririmvye ngo aravumye ngo ari hejuru ngo arakora ama concert abantu bakaza, hajya aba yatanguye kera. Naye aca ndumva yuko ashatse kumbwira uko ikirundi kirumvikana promoter, ikirundi kirumvikana. Naye nace ndumva yuko ashatse kumbwira ati nubwo ukiri hasi, ati indirimbo zawe ni nziza kandi zirimo message nziza, ariko ati kora cyane. Numva we yabaye nk'umuntu antera intege, ariko ntivyangoheye neza. Tugerageje kuraba kuri YouTube yawe, channel ya YouTube, twarabonye yuko uri mu baririmbyi bacirondeza, ariko umaze kugirirwa ubuntu bwo gushobora gukora indirimbo ugasanga uri kurinjira mu maka. Mbega ni kubera iki? Wibaza ko ari kubera iki abantu baba barashimye gukurikirana indirimbo yawe ugasanga iramaze kwinjira mu ma 1000 views arenga? Kuri ico kibazo nyene nkuko nababwiye, ibintu byo ku radio usanga bigoye, abamenyesha makuru usanga rimwe haragahaze. Nawe hari ikintu bavuga ati batabikoze tuzovyikorera. Nawe ucoshiramo inguvu nk'umuririmbyi, nk'ushaka ko ibikorwa byawe bitera imbere, ukazuragira ku ma réseaux sociaux, ama link partager mu ma groupe na cyane.
Ya mbega muri uno mwaka wa 2020 yewe nka Trip K nizihe projet ufise zo kuvuga ngo uwo mwaka nzokora indirimbo izi nizi twitege yuko tuzoguma tubona Be Mine yonyene canke hari izindi ndirimbo tugiye kwitega muri uno mwaka? Ya ico kibazo ni ciza cyane nkuko nari nabikoze. Be Mine misanzu nayikoze muri 2020 fin ya 2020 mugabo nshima kuyirekura muri 2020 euro premier donc iramaze hafi amezi nk'abiri no kwa gatatu gira kujemwo. Ya bisigura yuko rero ibikorwa byanje hanini nkuko novuga yuko ibiri officiel bitanguye muri 2020 hama muri 2020 si Be Mine gusa hariho n'izindi zigiye kuza zirakurikira muzozumva muzonabibona namwebwe. Ya niko akundi nyene muze muradutera intege ibintu biri nyuma. Bega Trip K yoba afise management mufasha canke akora ku giti ciwe ari sumamo? Ya Trip K si nta management afise ariko aragerageza uko ashoboye arakora ahahambije kugira impano yiwe ntipfu gusa, ariko nimba hariho umuntu yoba akeneye kumfasha, nimba hari umuntu yoba ashima impano yanje arashobora kuza tukavugana nta ngorane. Ya Trip K kushimye yuko mushobora gukorana mbega kubgawe yo gukura hehe? Kubganje yondondera jewe nyene kuko nta handi hantu yoca. Ahantu yoca kugira kuronke wewe nyene turavyumva wewe nyene ahantu yoca kugira ronke wewe nyene. Kuri ndakoresha amarezo sociaux Instagram ni Trip K127, Facebook ni Trip K127, aho hose n'ahantu ushobora kunkura tukavugana. Ya mbega Trip K ugerageje kuraba aho uri muri uno mwaka canke aho uri muri kino gihe etape urimwo, mbega ubona yuko nka après 5 uzobugeze hehe? Ya sinovuga ngo après 5 nibona ngaha canke ngo nzobangeze hehe, ariko nibaza yuko ivyo ari Imana ibizi, kuko urazi umuntu arapanga Imana igapangura, ariko ndizeye neza yuko aho ngeze ubu inyuma y'imyaka 5 byose murazi biva mu gukora, kandi ndizeye ko ngiye gukora cyane inyuma y'imyaka 5. Ndizeye neza ntakekeranye yuko nzoba ndumwe mu maririmbyi Uburundi bufise. Ya Trip K tugushimire kuba waduhaye kano kanya naka kajyo ko kuyaga nawe. Mbega ikibazo ca nyuma tutararangiza, Trip K urabona abaririmbyi b'abarundi bariko barakora mbere bariko babikora neza, uwo guha chance yo kukubwira ngo tora umuririmbyi umwe w'umurundi mwokorana korabo guhera kuri wa undi wita upcoming gushika kuri wa undi wita umu superstar, ubona n'uyu muntu ubona anyaruka kuza imbere yiwawe avuga ati uyu ni notora tugakorana? Ya cyane kibazo ciza mugabo urumva nawe sinoca mvuga ngo notora mu upcoming ko nayo sanzwe mu upcoming. Ivyo urumva n'ibintu ugerageza kurondera wa muntu ashobora afise public nini ashobora kugushikana aho wifuza. Ya ugerageje kuraba ntaco ashobora kugushikana aho wifuza otorandi? Ya abarimvye b'abarundi ni benshi ariko barakora neza. Wewe irisifi gusa ko mwumvikana, irisifi kubona ko afise project collabo ntibisigura gukorana ngo araje muri studio murashizemwe amajwi. No, collabo ni kuraba ingene fan base yanyu, nimba abafana buyu bakakumenya, abafana buyu bakakumenya. Ya muri ico gihe rero umuntu wese umurimbyi wese ubona ariko arakora neza ashoboye, mushobora kumvikana ko ikintu cyo gufashanya, ikintu cyo umva collaboration nyene aho nta ngorane. Bwa yoba yarize canke imeze gute? Nimba yarize yiziki? Ya Trip K yarize, narize amashuri mato nayisumbuye. Ya wiziki? Yisumbuye nize science. Ya Trip K tumufate muri kano kanya nk'umu rapper canke tumufate nk'umu R&B? Ya benshi banzi nk'umu rapper, nkuko naho niga ku ishuri nahise groupe canke team twari turimwo twakora rap, mugabo ntikibuza yuko na R&B ndayikora. Ya tukiraho nyene kugira ngo dusozere turangiza tufata neza abakunzi ba Ndaha TV, turabira ka rap gato, nimba yo bari rap nimba yo bari trap, uducishirizaho kugira ngo babone yuko impano by'ukuri turiko turafasha ari impano ishoboye.
ya ngwaho Triple ndagarutse kuri bamwe bita baraperi atari bomba nzi ndabasomeshe ndabigisha umudiho bareke kuguma bayatira kuri beat mukura pashira mu bwenge nkirinda gusinziriza ibamba bigahunga batabizi bake ko muri game nganza yo 127 ya bakunzi banda TV nkuko mubibona turagerageza kubazanira impano zigiye zitandukanye ntidukoresha abastar ntidukoresha aba superstar gusa turabazanira na za mpano zimwe zitazwi za mpano ziri ahantu badashobora kubashikira bose nkuko muvyumva abantu bose bamavuga yuko bataronka umwanya ukwiye kuba journaliste batavuzwa ariko twe turi ngaha kugira ngo tuze tubatereshe ya ntambwe ya mbere kugira ngo abandi nabo babandanirize ko nkuko mubibona twari kumwe na Triple K yari umutumire wacu imbere ya kamera naho mwari kumwe na Atronis Promoter wa musore wanyu wa musore karakora ibishoboka byose kugira ngo abazanire zimwe mu mpano zigiye zitandukanye